Shalomu bwoko bw'Imana bene data ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Ndanezerejwe cyane kubona twongeye kuronka uyu mwanya wo kuganira na bene data ijambo ry'Imana. Rero mwese ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso kugira ngo dusangire ico Imana yaduteguriye kuri uno munsi. Rero uno munsi tugiye kwishura ku kibazo twasigaranye, hari ikibazo turi bwishure uno munsi. Turaza gusangira amajambo y'Imana aboneka mu gitabo c'ivyahishuro Yohana igihimba c'icumi. Mwene data wipfuza gusobanukirwa n'amajambo ari muri iki gihimba, ndaguhaye kaze kugira ngo uze dufatanye gusangira aya majambo y'ubugingo. Rero imbere ya byose reka dusabe Imana kugira ngo iduhe mpwemu yera adufashe maze aduhe gusobanukirwa ivyanditswe vyera. Mana ugororoka, data wa twese uri mw'ijuru, ndagushimiye cane. Ndatanze amashimwe kubwira ijambo ryawe rizima kandi ryera. Nuhabwe icubahiro mwami, nushemagizwe, nushigwe hejuru cane. Urakoze kuko tugiye gusangira aya majambo. Mana ndagusavye kugira ngo unyeze untunganye, kandi sengeye bene data ndasavye mpwemu yera kugira ngo twese adusobanurire maze dutahure ibi vyanditswe vyavugishijwe. Data urakoze kubikoze, turabigushimiye, ndavyakiriye nshima ndagukengurukiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niho ndabisavye kandi shima, amen. Mana ishimwe cyane. Ikintu ca mbere mbanje gushimira mwene data yabajije iki kibazo, kandi biragaragara neza yuko afise umutima wo gukunda Bibiliya, gukunda ijambo ry'Imana. Nagira ngo nsabe mwene data aho uri hose, mwene data uri muri groupe bamaso, ugire gukunda ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ugire gukunda amajambo y'ubugingo. Ndanezerewe cyane kubona hariho bene data bakunda gusoma Bibiliya. Yesu abaha umugisha, Yesu abahezagire. Rero mwitegure, tugiye gusangira aya majambo y'Imana. Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'icumi, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge c'iburyo ku kiyaga, ic'ibumoso agishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Haleluya. Uyu mumarayika tugomba tubanze dusobanukirwe uyu mumarayika ninde. Uyu mumarayika afise ubwiza, ariko ubu bwiza bukayangana. Hariho abantu benshi bamwe bokwibaza yuko yari umwami Yesu, ariko iyo Bibiliya itangaje yerekana ko ari umumarayika, tugomba kubifata ko ari umumarayika, nubwo batamuvuza izina. Ariko hano ku mutwe, ku ntango, Yohana tugira ngo abona umumarayika, kuko mu isezerano rishasha igihe Yesu yiyereka intumwa Yohana yarasobanukirwa yuko ari umwami wacu Yesu Kristo. Hamwe yamubona ari umwagazi w'intama, hamwe yamubona asa n'uwishwe, hamwe yamubona ameze nk'umuherezi mukuru nk'uko bigaragara mu gihimba ca mbere, hamwe yamubona ari hagati y'ibitereko kw'amatara ndwi, ahandi yamubona afise inyenyeri ndwi. Ni ukuvuga ngo Yesu yiyereka Yohana yivuga ko ari Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma. Ni jambo kandi ni cabona c'ukuri. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Yesu ni umwana w'Imana. Yesu abonekana ari mu ijuru avyagiye iburyo bw'Imana.
ni ukuvuga Yesu afise icubahiro gihambaye mu bwami bwo mu ijuru, ni umwami w'abami, afise inkomezi. Yesu niwe afise ububasha wenyene bwo gushobora kuzingurura ibimatanije igitabo ndwi, bisobanurwa ngo niwe afise ububasha bwo guca amateka y'iherezo. Rero uyu mumarayika w'inkomezi ni umumarayika Yohana yabonye. Uyu mumarayika rero yari afise agatabo. Yohana amubona amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso yiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe yasa n'inkingi z'umuriro. Kubera iki uyu mumarayika yari akayangana? Ni kubera yuko uyu mumarayika yari yahawe mission canke yari afise ubutumwa bwo kubwira abantu. Bigaragara ku gatabo yari afise. Turaza gusobanukirwa aka gatabo yuko karimwo ubutumwa bwo kubarira abantu bose batuye ku isi. Aka gatabo ni agatabo kari mu minwe z'umumarayika. Twibuke yuko hariho igitabo cari kimatanijwe nk'udushasharandwi, kimwe Yesu yamena, kimwe cari kiri mu kiganza cy'Uhoraho Imana Data yo mu ijuru. Hamwe Imana yavuga ati ninde yoshobora kuzingurura iki gitabo? Harabura n'umwe, Yesu aba ari wabonekana gusa. Rero kya gitabo kirimwo amateka n'amasezerano yose y'ukuremwa no gucungurwa hamwe no guca amateka. Bitandukanye n'aka gatabo, ni ukuvuga ngo ni igitabo cy'ubutumwa bwiza. Ni igitabo cy'ubutumwa bwiza. Iki gitabo nico kirimwo imburi, kirimwo kuburira abatuye isi bose. Rero uyu mumarayika gituma yari afise gukayangana, ni kubera yari afise ubutumwa bwiza bwo kubarira abantu isi yose. Twibuke yuko abavuga butumwa n'abashikanye benshi kugakiza, n'abantu bose bama bavuga ijambo ry'Imana, twibuke yuko bazokayangana, ndetse nko gukayangana ko mu itazanure ry'ijuru. Raba ivyasezeraniwe abakristo, ivyasezeraniwe abantu bazovugira Yesu bakavuga ubutumwa. Raba ukuntu bazokayangana muri Daniyeli igihimba ca 12 umurongo wa 3 haravuga ngo kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mu itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Mwene data, nimba warahawe ingabire yo gukorera Imana, ugahabwa igikorwa cyo kuvuga ubutumwa, vuga ubutumwa ubwira abantu, hanyuma uzushobore nawe kwakaka no gukayangana nk'inyenyeri. Rero uyu mumarayika yahawe ubu bwiza kuko yari afise ubutumwa bwiza bwo kubarira abantu, kandi ni umumarayika w'inkomezi. Bisobanurwa ngo mu butumwa bwiza harimo ubushobozi, harimo inkomezi, kuko ijambo ry'Imana rigaragarira mu bushobozi. Iyo uvuze ijambo ry'Imana riragaragara mu gusobanura ivyanditswe vyera. Mu ijambo ry'Imana harimo ubushobozi, mu ijambo ry'Imana harimo inkomezi. Rero ntimukengere ijambo ry'Imana, ahubwo murihe icubahiro gikwiye kandi murihe ikibanza mu mitima yanyu. Nico gituma uyu mumarayika yari afise agatabo. Mwene data, wamane Bibiliya aho uri hose, wamane igitabo c'Imana aho uri hose, bizogufasha. Niko umukozi w'Imana agomba kugenda yibandikanije ijambo ry'Imana. Umuntu yahaye ikibanza ijambo ry'Imana azogororerwa, azoshimirwa. Daniyeli yabonye ngo bazokayangana nk'ugukayangana ko mu itazanure ry'ijuru nk'inyenyeri. Abashikanye benshi kugakiza bazokwama bakaka ibihe bitazoshira. Nuko rero nk'uko tubibona, uwo mumarayika ku murongo wa 2 yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, ic'ibumoso agishinga imusozi. Kuba uyu mumarayika yashinze ikirenge kimwe imusozi, kimwe akagishinga ku kiyaga, ic'ibumoso agishinga imusozi, yari afise agatabo mu ntoke. Hanyuma ikirenge kimwe agishinga mu mazi, ikindi agishinga imusozi. Yari afise ibintu bikomeye. Aka gatabo ni ubutumwa bwiza bwo kubwira abatuye isi bose. Hanyuma ikirenge kimwe kiri mu mazi, ikindi kikaba imusozi, biriko biradusobanurira ko yahawe kubwira ubutumwa abantu bo mu isi yose. Ni ukuvuga ngo
amakungu yose n'amahanga yose n'amoko yose n'indimi zose, nivyo bishatse kuvuga mu mazi n'imusozi, ku butaka hamwe no mu mazi hagati. Ahagaze hagati mu mazi, akongera kandi agahagarara no hakurya ku nkombe. Bishatse kuvuga yuko abantu bose barimwe n'Imana baragenewe ubwo butumwa buri muri ako gatabo uwo mumarayika yari afise. Haleluya! Asemerera n'ijwi rirenga nk'intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Ku murongo wa 4, imituragaro ndwi imaze kuvuga, nariko ngira nandike, numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, matanisha ishashara udomemwo ikimenyetso, ivy'imituragaro ndwi ivuze ntuvyandike. Yohana abuzwa kwandika amajambo avuzwe n'imituragaro. Uyu mumarayika yarasemereye. Ikintu ca mbere womenya nuko uyu mumarayika yasemereye, yari ariko aravuga ubutumwa. Mwibuke yuko ubutumwa bwiza hariho harimwo ibanga ry'Imana, kandi twibuke yuko Imana yavuze ngo ntaco izokora itabanje kwibira abasavyi bayo. Rero bavuga butumwa, rero bakozi b'Imana, nimusemerere, muvuge, muburire abantu, musemerere, hanyuma muburire abantu, mubwire yuko imperuka iri hafi. Rero uyu mumarayika nawe yarasemereye, hanyuma haca hatangura gusobanurirwa abantu benshi. Imituragaro ndwi iraturagara, ibanga ritangura guhishurwa. Iryo banga rimaze guhishurwa, kubera yuko hariho ikintu kigomba kuba, maze imituragaro imaze kuvuga, Yohana aravyumva kuko yarari mu ijuru, yarasobanukiwe, aratahura, yumva ibikomeye, aratahura, atangura kwibaza ivyo ari vyo. Nuko rero amaze gusobanukirwa, atangura kwiyumvira kugira ngo yandike, ariko arabuzwa yuko adashobora kugira ngo yandike. Reka turabe ico muri Daniyeli ico atubwira. Daniyeli igihimba ca 12 umurongo w'indwi, haravuga ngo, mbona wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi, amanika ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ayatunga mu ijuru. Numva arahira ibaho ibihe bitazoshira yuko bizomara igihe n'ibihe n'igice c'igihe, kandi ati nibamara guca ubwoko bwera ubunywenywe, ivyo vyose bizoba bishize. Nukuvuga muri iri jwi ry'iyo mituragaro, nk'uko Daniyeli yabibwiwe, harimwo gusemerera, harimwo kuvuga, harimwo kuburira abantu, kugira ngo abantu bamenye yuko bitagitevye, yuko igihe kigiye gushika. Rero muri iyo mituragaro hari harimwo ibimenyetso simusiga bigaragariza abatuye isi yuko bagomba kwitegura, kuko umunsi w'imperuka uri hafi. Hanyuma rero baravuga bati, bizomara ibihe n'igihe hamwe n'igice c'igihe. Muri iyo mituragaro nayo hari harimwo ubupfindo busobanura kandi bupfinduye, bushatse kubwira abantu ibigiye kuba, kugira ngo abatuye isi bitegure. Ariko rero igihe kiragera, Yohana atangura kubuzwa, arabuzwa ati, amatanishe ishashara ivy'iyo mituragaro indwi ivuze, ati ntavyandike. Kubera iki yabujijwe kuvyandika? Iyo uri mu ijuru urashobora gutahura amabanga yose, ukumva ivyo udashobora gutahu, ivyo hano mw'isi tudashobora gusobanukirwa neza, ariko kuko uba uri mu ijuru urashobora kuvyumva. Rero Yohana yaravyumvise, ariko amaze kuva muri rya yerekwa ntiyashoboye kumenya ivyo yabwiwe ivyo ari vyo. Reka turabe mu Bikorinto ba kabiri igihimba ca 12 umurongo wa 4. Abikorinto ba kabiri igihimba ca 12 umurongo wa 4. Yaduganywe ajanwa muri paradiso, akumva ibitovugwa, ivyo umuntu atemererwa kuvuga. Paulo nawe yageze aho hantu, abwirwa ibikomeye, yumva ibintu umwana w'umuntu atobasha kumva, kandi atobasha gusobanura, atobasha kuvuga. Rero aha hantu umaze kugerayo, hari ivyo ushobora kubwirwa ukaba woshobora kubisobanurira abantu, ariko hariho n'ivyo udashobora gusobanurira abantu. Paulo rero yagezeyo nawe
nk'uko Yohana nawe aho hantu yahageze arabwirwa ibintu kandi bijanye n'ibijanye n'ibihe by'iherezo, ariko ntiyemererwa kubisobanura. Tubandanye ku murongo wa 4 harimo amajambo avuga ngo, kandi imituragaro ndwi imaze kuvuga nariko ngira nandike, numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, matanisha isheshara udomemwo ikimenyetso, ivy'imituragaro ndwi ivuze ntuvyandike. Yohana rero abuzwa kuvyandika kuko atari bigenewe ko abana b'abantu bavyumva canke babisobanukirwa. Ku murongo wa 5, umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'umusozi amanika ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira ibaho ibihe bitazoshira, yaremye ijuru n'ibirimwo n'isi n'ibirimwo n'ikiyaga n'ibirimwo, ati ntibigitevye. Yohana yongera kubona uyu mumarayika umwe yari ahagaze ku kiyaga hamwe n'umusozi. Nababwiye yuko ku kiyaga n'umusozi bishatse kuvuga ibiremwa by'amoko yose, by'ubwoko bwose, bw'imiryango yose, bw'intara zose, bw'indimi zose. Kuko ku murongo wa 6 hano haravuga ngo, arahira ibaho ibihe bitazoshira, yaremye ijuru n'ibirimwo, no kuvuga ngo ibiri hariya mu ijuru byose n'isi n'ibirimwo, ibiri mu isi byose, abantu canke ibikoko, imisozi, ibiti n'amabuye, n'ikiyaga n'ibirimwo, no kuvuga ngo ibiri mu kuzimu byose n'ibiri mu mazi. Aravuga ati ntibigitevye, kuko igihe Yesu azozira, ibiremwa byose vyiteze kuramukwa kumwe, vyiteze kumva inzamba y'iherezo, vyaba ibiri mu ijuru, vyaba ibiri ku isi, vyaba ibiri kuzimu, byose byiteze kugaruka kwa Yesu. Nico gituma rero bigaragara neza yuko ari ubutumwa bukomeye cyane. Ubu butumwa bw'umumarayika bwari ubutumwa bukomeye cyane, bwabwira abantu bose, bwabwira imiryango yose, bwabwira amoko yose, bwabwira intara zose, bwabwira amakungu yose. Ku murongo w'indwi rero haravuga ngo, ariko mu minsi y'umumarayika w'indwi aho azoba agira avuze inzamba, niho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe, nk'uko yabariye abasavyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo. Imana ishimwe cyane. Ryajwi ibwira Yohana riramusobanurira riti, mu minsi y'igihe umumarayika w'indwi azoba agira avuze inzamba yiwe, niho ibanga ryose rizoshirirwa ahabona. Mu yandi majambo bisobanurwa ngo, mu gihe cy'umumarayika agira ndwi niho amateka yose y'ibihe by'iherezo bizoba bishitse, hazoba hageze. Biriko biravuga yuko rero mu gihe cy'umumarayika wa 6 abari mu isi bose bagomba kwitegura, abari mu isi bose bagomba kuba maso, kugira ngo mu kiringo cy'uko umumarayika w'indwi azoba agomba kuvuza inzamba, amateka azoba ashitse, igihe cyo guca amateka kizoba gishitse. Byumvikana yuko kurangira kw'isi no kugira ngo haze ijuru risha n'isi nsha, abakijijwe bagororegwe, abakoze ibyaha barimbuke, byose bikubiye muri ico gihe cy'umumarayika agira indwi, mu gihe c'inzamba igira ndwi, mu gihe cyo kumena agashashara kagira ndwi, no mu gihe ca vya vyago bigira ndwi. Rero aho hantu yasobanuriwe ko ata mpamvu zo kwirwa aragenda kwandika ivy'irya mituragaro ndwi ivuze, kuko byose bikubiye muri izi nzamba ndwi, bikubiye muri ibi vyago ndwi, bikubiye muri utu dushashara ndwi. Mwene data ugabe witegure, ubutumwa bwiza bugenda buvugwa buri munsi ukubere icigisho, ugende usobanukirwa, ugende utahura, ugende ugaba, ugende uba maso, hanyuma umenye yuko ibanga ryose riri mu butumwa bwiza, ibanga ryose riri mu majambo y'Imana, ibanga ryose ryo kubwirwa, ubusobanuro bwose bw'ijambo ry'Imana, byose biri mu vyanditswe vyera. Mwene data no guhanura yuko woba umunywanyi n'inshuti n'umugenzi wa Bibiliya, ukayisoma buri munsi, ukamana ntaryo, wibanda ku nyigisho. Ndashimira abantu benshi bariko barasoma Bibiliya kandi bakayishurikira umwete. Ndashima abantu bariko bariga Bibiliya. Yesu abahezagire, mushishikare guhagarara mu ijambo ry'Imana, mushishikare kuzigamwa mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Imana yacu itugirire neza. Haleluya.
dusome ku murongo w'8 haravuga ngo rya jwi numvise rivuye mu ijuru nongera kuryumva rimbarira riti genda wabire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'imusozi. Nja aho uwo mumarayika ari ndamubwira kumpa ako gatabo. Arambarira ati enda ugatsonsomere, karakururira mu nda ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki. Nabira ako gatabo ngakura mu kuboko k'umumarayika ndagatsonsomera mu kanwa kansosera nk'ubuki, maze kukarya mu nda hacika umururazi. Barambarira bati ukwiye kuzosubira kuvugishwa ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Imana itugirire neza. Muri ako gatabo hari hakubiwemwo ubutumwa bwo kubwira amakungu yose, amoko yose, indimi zose, amahanga menshi ndetse n'indimi zose. Yohana rero bamubwira ko agenda kwabira agatabo kari mu kuboko kurya mu marayika w'inkomezi. Mwene data, ikintu ca mbere womenya neza yuko ubutumwa bwahawe abamarayika babushikirije abantu, intumwa, abavuga butumwa, abakozi b'Imana, abigisha, abapasitori, abavugishwa nayo, abantu benshi, mwese abakristo mwese, twese twahawe iyi misiyo. Ubutumwa bwiza bwahawe Yohana yarabushikirije ishengero. Twibuke yuko amaze kuvyandika yaciye abirungikira amashengero ndwi yo muri Asiya. Mwene data nawe urimwo, eheraba nawe nanje turiko turasangira aya majambo. None rero ubu butumwa twarabuhawe. Yohana ahabwa confirmation yo kugira ngo atware burya butumwa buri muri kajya gatabo, kugira ngo nawe agende abibwire amakungu yose n'amahanga yose. Baramubwira bati genda wabire ku gatabo, hanyuma ukarye, hanyuma karaza kugusosera mu kanwa ariko mu nda karakururira. Bisobanurwa ngo muri ako gatabo n'ubutumwa bwiza, n'ubutumwa bwo kuburira abantu. Mwene data, kuvuga ubutumwa si coroshe. Abantu baragutera amabuye. Iyo uri kuravuga ubutumwa abantu baragukengera. Iyo uri kuravuga ubutumwa abantu bavuga ati uwo muntu mbega yataye umwanya. Iyo uri kuravuga ubutumwa abantu bavuga bati mbega wowe ivyo ariko aravuga nibiki. Abantu ntibashaka kumva, ntibashaka kwemera. Ariko ndagira nkubwire yuko iyo uri kuravuga ubutumwa uba uri kurakora igikorwa ciza kandi uzogororerwa, kuko abavuze ubutumwa bazokwakaka nk'inyenyeri, kandi abashikanye benshi ugakiza bazokwama bakaka nk'izuba. Twibuke yuko uyu mumarayika yatanze aka gatabo akagaha Yohana, nawe yari yaka nk'izuba. Yari yaka nk'izuba nk'uko twabibonye ukuntu bamusobanuye hano ku murongo wa mbere. Mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Uyu mumarayika yarakayangana. Ni ukuvuga ngo Yohana nawe yakiriye aka gatabo, nawe yariko arakira kugira ngo nawe aze akayangane. Mwene data, nawe haguruka ukorera Imana, kandi ndagira nkubwire yuko nimba wipfuza kuzoraga ubwami bwo mwijuru, korera Yesu ugifise uburyo, korera Yesu ukiri mu mubiri, korera Yesu utarapfa, korera Yesu umwanya ukiriho, niho nawe uzogororerwa. Ngo abashikanye benshi ugakiza ngo bazokwakaka nk'inyenyeri. None mwene data urindiriye iki? Nimuze ahubwo dukorere umwami wacu Yesu Kristo, kuko twarahawe misiyo. Iyi ntumwa Yohana yarapfuye, yarasezeye, ariko ivyo yanditse yarabishikirije ishengero. None iryo shengero yashikirije si wewe, mbega si jewe, mbega si twebwe. Erega ni wewe, ntiwinyegeze canke ngo widorongeze. Oya, ahubwo duhaguruke maze tubwire abantu, tubabwire bihana ubusambanyi, tubabwire bihana akaboregwe, tubabwire bihana ubusuma, bihana ubwicanyi, bihane maze batumbere Yesu wenyene. Hanyuma rero baze bakizwe, hanyuma bazoje mu ijuru. Iyo misiyo rero yahawe Yohana, turabona yuko n'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli nawe nyene yari yarahawe iyo misiyo. Turabe muri Ezekiyeli igihimba ca kabiri umurongo w'9 n'uw'10. Ezekiyeli igihimba ca kabiri umurongo w'9 n'uw'10.
ngize ntya mbona ukuboko kuramvuye kuza iyondi, maze mbona gufise umuzingo w'igitabo, akizingururira imbere yanje, kandi cari canditswe imbere n'inyuma, canditswemo intimba n'amaborogo n'amahano. Ubutumwa bwiza burimo gucura intimba, ubutumwa bwiza burimo kuborogera abantu, kuko aba bantu batihana bakwiye kuborogerwa. Harimo intimba mwene data, n'agacura ntimba n'amaborogo. Ijambo ry'Imana birababaje kubona abantu batariko barakizwa, birababaje kubona abantu baguma bibera mu vy'isi, birababaje kubona abantu badahaguruka ngo bave mu vy'isi, birababaje. Rero Ezekiyeli yari wavugishwa n'Imana, ahabwa ku gatabo. Turabe ako gatabo ukuntu vyagenze amaze kugahabwa. Ezekiyeli igihimba ca 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Arambarira ati, mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe, uyuzuze uyu muzingo nguhaye. Nuko ndawurya mu kanwa unsosera nk'ubuki. Maze arambwira ati, genda ushikire ab'inzu ya Isirayeli, ubabarire amajambo yanje. Muri ako gatabo harimwo ubutumwa bwo kubwira abantu, kubwira amashengero. Genda ubwire umuryango wawe, genda ubwire ishengero usengeramwo, genda ubwire ababanyi, genda ubwire inshuti n'abagenzi, genda usemerere. Ezekiyeli ahabwa uwo muzingo w'igitabo. Kuwurya bisobanurwa ngo ni ukugenda gutwara ijambo ry'Imana. Yesu Kristo yaravuze ngo, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokwama zitemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Nuko rero mwene data, ndagusengera kugira ngo usukwe ko mpwemu yera, maze inzuzi z'amazi y'ubugingo z'ivyanditswe vyera bikomeze vyiburuke muri wewe, utahure ivyanditswe vyera, utahure amajambo y'Imana, hanyuma usobanukirwe, utahure umenye neza ko Imana yagutumye, kandi ko yagutumye ugomba kugenda kugira ngo ukore muri urwo ruzabibu yagutumye ko, muri uwo murima aho yagushize, hanyuma ugenda ukorere Yesu. Muri kano kanya rero reka duce tubandaniza ko dusenga Imana. Mana yacu urakoze, ndagushimiye, ndagukengurukiye, ndatanze amashimwe kuri ubu busobanuro bw'uyu muzingo w'igitabo. Ishengero ryawe ryahawe umuzingo, umuntu wese yahawe umuzingo w'igitabo kugira ngo agende yamamaze ubutumwa bwiza, abwire abarimwe bose. Ndasengeye abatuye isi kugira ngo bambike ubushobozi, buzuze ububasha, bakoreshwe nawe, ubagire ibikoresho byawe, ubagire abana bawe, maze bakuvugire. Ndasengeye umuntu yamaze kumvira ijambo ryawe, wongere kumunagura kugira ngo atware ubutumwa bwiza, yongere kuburira abatuye isi. Urakoze Mwami Data buja wera, uyu muzingo w'igitabo twahawe tuwurye. Ndazi ko bitoroshe ku mwana w'umuntu, ariko ndasabye kugira ngo twambikwe ubushobozi, maze dushire ko dugukorere, dushire ko tuvuge. Urakoze Mwami, ndabigukengurukiye. Izina ryawe rihabwa icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen.